aje gusohora umwana wa Aliso bita Berize cyane so urabona umunezero je gwanje nayihejeje no munsi abandi urabona bariko baranywa fresh maisha ni poa kandi murabona nanje kuntu niko ndavuga ko nashize ya vipi freshman nibareke gutwega ni sawa man yo man ni sawa ego man dufise cameraman w'umukomedi umwana wamuhaye iki Kevin ni siri yangu sewe nagasiri kanje cyo namuhaye cyose yakiriye kandi yashimye bose muri abantu batanga ijana muri envelope nene bari vuye ku mutima bayakoreye ngomba mbyare barayinteye mve ntuze ngo nzoshikirwa baze kunyibarutsa je ntiyaragera nta ninda mfise ari umwana yitwa nde zina gikirundi iteka da ntabwo uzi umunsi nzobikorera nshobora kwibaruka umwanya wari wo wose kwibaruka uriba n'umugabo bavuga ati kwibaruka mama muganga nawe wese nawe mvuge ngo ryari none aho utavuga ngo ni ryari biraguteye isoni kuvuga urakuze ndakubaza biraguteye isoni kuvuga nuraja muri monopause uracavyara ndibaza bayijamo mu myaka ingahe ninayironse none kuba utayize ukacuvuga Ndezi sabe yavuze ngo urakeshi none mama wawe afite imyaka ingahe ni mama wanje 59 we yakuvyaye honyene afise imyaka 60 mama wanje mama wawe ni ana muri Bibiliya hama jewe yavuze ko utazovyara imwe Ana yaravyaye ku myaka 80 aho rona wita nanje nubu hera aje ni avaje zikiri ivyo vyaraheze buturi apreje zikiri ndibungenze naje ndibungenze murindire bantu b'Imana mu kwezi kwa kane nzokwibaruka utavyaye mu buzima busanzwe uzovyara muri filme nico nikundira filme tutavyaye mu buzima busanzwe bakunzi bacu barukundo uzovyara muri filme kuri Imana je ntazovyara mu kwezi kwa kane ntahetse umwana mu kwa kane Dafroza muvuga ati Dafroza siwe kaganga cyo akabere Samy reka blague umushati yawo gize wa moso turagukunda cyane aro abantu bakunze cyane ku gahanga kari ngene uvuma abantu muri Kanyana so Dafroza RUKUNDO TV kungene Babonye ko byabyiza ko twashika hano ku umwana wacu kugira ngo tumufate mu mugongo kwibaruka ni ikintu cyiza kandi umwana ni ngabire ubwo byo turamwishimiye cyane nuko atari ngaha twabikoze no kumubona umwana hanyuma agiye gutura umwana bagomba gushima cyane dushimire Berize ni intwari cyane muri RUKUNDO TV n'umuntu abyifatamo neza kandi iyo ari parakora akazi agakora ntakiyo kabisa kandi yumvikana n'abakinyi bose muri RUKUNDO TV kandi nkuko RUKUNDO TV izina rya RUKUNDO TV nico gituma mubona si Berize gusa tubikoreye n'undi muntu atari Berize cyanke n'abandi
badakora muri Rukundo TV bavuga ati barafisa agorane bino bintu turabikora kugira ngo izina ribe ari ryo muntu. Turamushimiye cyane akigoro kiwe nubwo yari afise inda yaraza ku kazi. Dushimire n'umutware wa muri kora kugira ngo aze gukora kuko si benshi bavyumva cyangwa babitahura ibintu bya film, ariko yo kubitaruka muri kora akaza gukora ni by'agaciro kanini cyane. Imana iguhezagire kandi uzohora uko. Tuzokorana nawe, tuzofatana neza tangorane, hanyuma icyo kosaba ni gusengerana kugira ngo ibikorwa byacu bitera bijya imbere kuko turateza imbere igihugu cyacu. Hanyuma ntatevye umwanya utwanye muto, hari ibintu twarimo kandi abatama turi kumwe ngaha, hari ibindi bintu tuguma tujemwo kubw'ibyo twebwe tuguma twasezere tugende, hanyuma tuzosubira ibindi minsi iri imbere. Murakoze. Murakoze. Ibisigaye ku mazina bayita Auguste ndaye bagiye kwitamburisha, hanyuma ndaziganye n'abatama bamwita Samson, unaona umushinga naye Sabas muramuzi, unaona umushinga naye Bosco. Mwakoze gutwakira twe turagiye. Natwe umuryango hano twagomba gukenguruka ubona mwagize icyumviro nk'iki cy'ibintu cyiza. Nk'uko mwabivuze mugize muzabigire n'abandi. Natwe twizana y'umuryango turemeye yuko tuzobana nawe, natwegeye murazana kukiyakara naje rimwe narigeze nshaka kuri terendara abantu bako bariko barakora, ndabona ko ari ibikorwa byiza. Hama twifurije kugira ibikorwa byiza. Urukundo TV Rukundo TV nyene ntibibe ibyo kwizina mugabo ibikorwa abari byo byivugira. Twifurije rero kugira ibikorwa byiza. Turashimye akarenge mwaduteye. Natwe nihaba umwe rimwe bwazogira urubanza babagwiza canke urubanza ruzugundi rutatumbereye neza, murabizi ko turi mwisi turemeye ko tuzohashika. Bariko barasoma bandanye bagwa neza kugira abagende nabo urugendo rwiza. Twifuza no kugaruka kandi nibagiye kuvuga nubwo ngiye singiye nka Rukundo TV. Hano hari abarongoye Rukundo TV, hariho Samy niwe manager wacu hano mu Burundi, hakabaho mu secretary ngaha, hakabaho n'izindi nzego cameraman wacu. Nubwo ngiye ntabwo tugiye twese, bibanye n'umwanya itimira cyari ngaha kandi ntabwo bafise bari ngaha. Aba nibo bashoferi bacu, mutubabare kandi nabo twabamaze kwabwira ndibaza byose bimeze neza, nuko mugira Imana kandi musigara amahoro. Musigara amahoro. Babara kujya kuzamba BUJA TODAY TV amarira naho mwiriwe mugoroba mwiza cyane gitondo cyiza. No munsi rero turi mu birori bidasanzwe aho twaje kwibarusa umumama asanzwe akina muri Rukundo TV Burundi. Cyiza Amahoro. Amahoro. Na buroho umva ndagoye cyayo nakanyota. Je nanyowe. Okay. Cyiza tugusanze ngaha ko agira yewe mama. Cyiza urubanza murimo bagwita gute haje? Urubanza bacha urubanza twarimwe nuko gusohora umwana. Urubanza turimwe nuko gusohora umwana. Nturavayo. Turacariyo ndacabanjuka. Mwamusohoye hanze none muramwereke. Twamweretse Bujumbura mu Gisagara hose twamweretse umwana.
yego mwamushyize ku rutaro ku rutaro bamusize ku aho rutaro nubesheje oya ku rutaro bamusizeyo hari haje na babandi bitwa bakurambere rero bakurambere n'abapfumu oya abapfumu abakurambere n'abantu bakuze kera abantu badusumvye imyaka nk'umuntu afise imyaka nka 80 90 ijana n'ibiri ubu dusigaye tugera ubu muri no myisi turimwo kubera ibyaha byaragabanutse ubu dusigaye dukwiza imyaka 105 amajana 2 abo nibo bitwa bakurambere bene twebwe Chiza ni byiza kuza gukeza umumama musanzwe mukorana we ni ryari jewe sindamenya gusa mu misiza gusa simvuze umunsi kuko umunsi uzwi n'Imana kandi umunsi nzopfirako uzwi n'Imana ariko ibyo gupfa rero kutinya gupfura umuzamu wisi oya ibyo bireke ibyo bireke hama ngaha kwa Alice umwana arihe kwanza umwana ariko umwana ntawo mwabonye oya je namubonye nimba wamubonye rero uriko urambaza iki ku mwana birananiye kuvuga ndeka canke wanyoye akantu gasembuye ngaha jewe rega n'amafana araboreza yego ma none sinzoga ifana none niri mu binyobwa bitwa inzoga sawa rero Chiza reka tuganire n'abandi na cyane dushaka tuze kuganira na mama w'umwana hamwe na Samy na boss wanyu twamubonye ngaha yari yashoye kuhashika cameraman ntiwamubonye rega abantu batazi cameraman ahora atanga amasana muri Rukundo TV nawe wari kumwerekana singuye impande yawe abantu batamuzi ariko baza ko bagiye kumubona Emma Blue vipi freshman nibareke gutwega ni sawa man yo man ni sawa ego man dufise cameraman w'umukomedie mwabyumvise nubwo bari nyuma ya kamera arakina comedy yo man barababeshe man Emma Blue wewe agusa kantu ushaka kubaza gatoya gusa na ka filime wasoye ryari ubu ni sawa irikirarabwa abona gute uko wabyifuza niko wabibona uko wabyifuza niko byagenze so niko byagenze kweri kugira uko birinda bishima n'ukuri gusa ku bantu barimwo umenga twari kuyibona yageze kure cyangwa nari kuba gufasha kuyipostinga so haracari kare Mr. twohebura igeze hari filme novuga ko turatangwa ni filme yanje ya kabiri kabigeze hajya si habive ubwo ntuzavuba nk'abapfumu akuragurira ukaronka amafaranga ariko ugasanga arakenya kubukorera rukundo amvize zikaboneka bakabira bariko ivyiwawe bika yo men nibyo nabonye men Emma Blue nako ndakubaza kuba filme irimo abastari beshi bakomakomeye ariko tukaba tubona yacasumvye ama views na video za Rukundo TV Burundi ubwo si vya bindi mufundi yubaka etage akaba muri chambrette so sinibaza ko itakoze yarakoze fresh ya filme yaragize neza abastari barimo baramfashije partager ariko ari ibintu bitagereranye sivyo Rukundo News igeze mu subscribe Rukundo News Rukundo TV Burundi zose ndazikorera Rukundo TV Burundi Rukundo News zo zirakubita kweri zigakubita na dika ku munsi ariko uraba aba subscribe bafise sivyo jewe nari mfise aba subscribe igihumbi ngaca nkubita sika ku munsi urumva iyo filme iba yarakoze umuti iba yakoze neza kuko no muri Rukundo TV ariyo usanga dukubise izo nyene ku munsi cyari tukazirenza sivyo mwe uca tuvuga gute nizo zavyuzi zo mu Burundi sivyo ubu naho sinza kuvuga umuco urahindutse muri kamera abakameramani nkuko n'umukameramani murabonye ibibaye so je filme yanje ukuntu imeze vraiment ndabishima kujya yaje no niyo filme ya kabiri filme ya mbere ari ndicuza ijya ni ya kabiri so kuri ivyo rero je ndabifata ko ari amatunda meza gusa to yo man yes man so nibaza ko byose bishoboka ariko
ni video nyinshi ukora hariya muri Rukundo TV ukora video nyinshi ariko kuri wewe ibyiwawe ugakora bike why man jewe ku mwaka nkora video zirenga 500 filime zirenga 500 ariko jewe nkora imwe yo gwanje kandi nkayikora umwaka wose nshirako. Okay. Ndabibutsa kuraba filme Umwanya canke time kuri Zila film. Kubera ikizira so kubera iki BUJA Today iyo ni izina nyene urumva BUJA y'uno munsi ya naryo nyene ni izina rifata uko nyene ya Emma Blue turindire kandi nizire yuko hazoboneka igice cya kabiri ya igice cya kabiri kizoboneka hariho scene imwe isigaye niyo turindiye dushooting ejo tuci turekura film ya Emma Blue bajya sare warabahembye canke n'umusada tu baragufashije yo nibanga ry'akazi ibanga ry'akazi vraiment sawa nta kibazo reka tubandanye tuganira n'abandi twasanze mu rubanza aho baje kwibarutsa ni gusohora umwana twaje kungusa umwana muri Rukundo kizavuze kizavuze gusohora nivyo ya twaje kungutsa umwana misiri mbere muzumubona nawe nyene akina kuko turi famille twaje gusohora umwana wa Aliso bita Berize cyane so urabona umunezero je gwanje nayihejeje no munsi abandi urabona bariko baranywa fresh maisha ni poa kandi murabona nanje kuntu niko ndavuga ko nashize na active yo man yes katubandanye tuganira n'abandi bakinyi ba Rukundo TV Burundi twashoye gusanga ngaha kwa Alice canke Berize bivana nuko umwita Kevin ni bon Kevin ni sawa Sawa. Kevin tugusanze ngaha waje kugira iki haje naje kunwa neze kwa nawe waje gusohora umwana we waje kunywa byose bigenda bicanye uranwa kandi kongera ugafata nawe nifuza kuzogwa muri Rukundo TV Burundi kugira umunsi wibaruse naye bazoze kugusohorera umwana twakuza turafashanya turakundana Rukundo TV ugize urubanza umubabaro umunezero twese turafashanya. Umwana wamuhaye iki Kevin ni siri yangu seyo nagasiri kandi cyo namuhaye cyose yakiriye kandi yashimye muri abantu batanga ijana muri envelope niba rivuye ku mutima bayakoreye nesebyo riba rivuye ku mutima siko gitanga cyose aho gutanga amafaranga menshi tavuye ku mutima yerekana yuko ufise ufumubire yose ava ku mutima kwanza ava mu mufuko ava ku mufuka bimanza kuva mu mutima sibyo no kutaragenda uyasandaza mwibarabara yes twagiye bogare ni sawa umeze neza ego ndashima waje mu rubanza rwagutse nawe je twaje gusohora umwana narinze nawe kuvuga ko waje kunywa byose birajyana yego wamuhaye angahe umwana we yo ni banga ryanje nawe uri mu bamwe batanga ijana yose samahera yego yose namahera nawe ntayaba yakoreye nka Kevin ivyo nakubwiye je numbeshyera kubera ijana n'ijyanga murindi nawe ufise miliyoni baguhaye ijana birongerekana hariya mu miliyoni. Wowe muri Rukundo TV Burundi uri umusore canke urubase? Oya genda umusore. Ego. Yari nawe bazoza kugusohorera umwana. Asinzi ni Imana ibizi. Ego. Reka turindire nizere ko vuba cyane mwese muzoshikirwa. Ego tuzoshikirwa. Tugeze kuri Kanyana ni bon? Ni sawa cyane ndameze. Urakomeye? Ya ndakomeye n'abakunzi ba BUJA Today ndabaramukije. Waberewe. Murakoze. Ni bona? Ni sawa. Amakuru yawe. Ni meza. Nawe waje mu rubanza gusohora umwana. Umwana yitwa nde? Nawe turamenye izina. Kanyana umwana yitwa nde? Ni umwana. Ni muhungu n'umukobwa? Umuhungu. Yitwa nde?
Manibiki wewe. Si. Aho ni point Yitwa d'interrogation. gute? Amse izina ry'umwana. Ni izina ryo mu ndimi n'amazina mengo ane. Sinivuga rero gende yariye ko abayafatanije ari benshi. Twamenye batwitabi. usanga bigoye Saga bigoranye amazina ni menshi. Jiwazi. N'amazina mu Gifaransa. Igikirundi basi rivuge. igikirundi yitwa arakaza neza arakaza neza nivyo Kanyana Tuzi kimu. Amugandi bukana kimu. kimu chonge one kimunde Sinza ya rirabandanye n'amazina nyene yatugoye kubamba. Ariko urumva ko turizi arakaza neza kimunde. N'ayandi hejuru hari. Indi ni Kanyana uba wumva gute uri muri Rukundo TV Burundi ushobora kugira urubanza bakaza kugushigikira nkuko Shamba ndova ameze neza ibintu kwanza ni muri Rukundo nyene nico vyumva muri Rukundo haba hari Rukundo nyene n'ibintu bimeze neza kandi turaryoherwa turanezerana iyo umwe agize urubanza ubuzi ko abandi bategereza kuhashika mu bisanzwe turi famille urumva umuntu umwe muri famille agize akantu abandi ntiboreka kuza yaba ubabaye cyangwa uryohewe hose tuba tuhari Kanyana twovuga byinshi kubera nashaka gusa ko ndabavugishe tu kuna basanze mu rubanza sindi ntituri buganira ibindi oyaha ni urubanza gusa twajemo rwo gusohora umwana murakoze ngana nagiye kumva ubwo bakomava murakoze kutubaza ivyo nyene n'ubundi twari mu rubanza turabatinya hari igihe uca tubaza ibindi bintu bitubabaza twibereye mu munezero umva tubabonye mwebwe abajournaliste ca tugira ubwoba rimwe na rimwe oya komeza munezereregwe urubanza rwagenze neza urubanza rwaramye rwaramye kabisa abongere kandi zirahari baradoha nyinshi tuza twahaze sawa turabona tuganira na bamwe mu bakinyi ba Rukundo TV Burundi bashe kuza gukeza canke gusohora canke kwibarusa umumama ni sawa sawa mwaje mu rubanza rwagutse ni ibintu bitatu wewe ugwita gute mu byo bitatu ni bitatu cambere twaje nka Rukundo TV gukeza Alice ni umukinyi muri twebwe ca kabiri bariko baramuhekereza ca gatatu twaje no kumuramutsa ni kumuhekereza cyane kumwereka izuba Kirundi mpara numva bavuga ko ari gusohora umwana rigari gusohora no guhekereza kubera gusohora nico kimwe no guhekereza none suko ariho bijya bagira bakamushira mu rutaro bakamusohora hanze nayo mwabigize gomenga nubisinde je wacerewe aje kwisa reka dufate gusohora basi gusohora ni kuvuga kuva mu vyara ntiyari bwasohoke ngaha mu nzu nk'ivyo ndabizi ko ntagoma ngaha nawe uratwenza je naje nk'umushitsi urumva nyene ampurisi naje nk'umukorege wiwe mugabo sinomenya ngo ntiyari bwasohoke aje hanze mbese umbwiye gusohoka aje hanze inyuma y'urupangu canke mu rupangu navyo nzi ko simba ndi ngaha turaza kumwibariza bigenda gute muri Rukundo TV Burundi mushigikirane ku buryo ugize urubanza muza kumushigikira mwese n'izina n'iryo muntu muri make TV Rukundo bitwa ba Rukundo usanga bafise inzigo urumva ni TV ni Rukundo TV muri make urukundo ngo umwana rimwe na rimwe agonka muri nyina rero uko tumeze niko twisanze hari urukundo hagati yacu we n'iryari none nawe bazuze guhekereza umwana ko kwibarutsa ibyo byari birimo Ndabona ko ibi bintu aba ari ibintu biryoshe kamera we n'ukuri kw'Imana ariko ibintu nk'ine je ndamufise nyene gusa ntiharagera ufise iki umwana
ntiharagera ninasubirayo nanje muzobibona gusa nyene ntiharagera ko nsubirayo. ego gusa reka twizere yuko umwanya n'umwanya nawe bazogushikako nawe uzoshikirwa uvuze ngo nawe uzoshikirwa tuze kukwibarusa ngomba mbyare barayinteye mve ntuze ngo nzoshikirwa baze kunyibarutsa je ntiharagera nta ninda mfise ne muzoca muza kunyibarutsa iki umwana nihagera ko vyara nihagera ko mbyara aha karibu muhawe ikaze igihe azogera muga ntaconze akajambo bwira Alice nakanye muri make asimba imanga kuko umuvyeyi iyo yibarutse vraiment akabona umwana mu maboko yiwe ni ivy'igiciro mu muryango no ku muvyeyi kuko iyo umuvyeyi yibungenze aba asa n'umuntu ari ku manga y'urupfu kuko ntubuzi iti ndahava ntubuzi ngo sindahava ariko Imana yaracanye vraiment araronka ikibondo nawe ubwiwe aza ari muzima hama twumva nyene ko dutera impundu ahari kumva ati byari kugenda uko no ahubwo twarateye impundu rero muri make umuryango kwa Alice yani mvuze umuryango niwo kwa umushinga ntayo wa Alice sino mwitirira Alice kuko Alice ni umutwe w'urugo hari n'ibyo duhagararako no kuvuga yuko Alice na serugo n'umuryango wabo mama papa hehe ntumbaze ariko bose bashima Imana kubona ikibondo bagifise ari kizima nawe ari muzima twumva turabanywera ifanta banyongera iyindi bame ajya unyifana maze kumwifana zitatu banyongere kamwe amace nta ifana nazo bacumura taha umwana yifana numvise ngo yitwa Kim ikirundi kuri ntaryonze igikirundi muri babantu baja mu rubanza ntibumve nibihavugirwa none wewe ko ari uri cameraman kandi wari uhari wumvise yitwa gute ndarize nuko ndiko ndari kubaza numve ko warifashe kanaryonze ari umwana yitwa nde zina gikirundi iteka da none ariko sinakati urakoze ndeka nyene urakoze nawe dugusanze mu rubanza rwagenze neza ndibaza cyane gose man urabona yuko twaryohewe sana kabisa twari twayigereye kabisa tumeze neza muri Rukundo TV Burundi muri abahungu bakemenga muri abahungu bake cyane paraporo y'abakobwa ni kubera iki kuba turi abahungu bake ntabwo turi bake burya ndakubwire umuhungu umwe naho yoba umwe mu bakobwa 1000 no kuvuga yuko ntibagaragaza ko ari abakobwa hagaragara umuhungu naho ko barakayo y'imyaka kameza 3 urumva mu bahungu mu bakobwa 1000 bavuga hari ukuntu mu gifaransa bavuga ngo ili ntibavuga ngo ele rero twebwe nabwo turi ubona ko turi bake twe turi beshi nabwo turi bake ku bakobwa wimva gute umuryango uri mu Rukundo TV Burundi mushaka kugira urubanza nkuru akaza kugushigikira we nijyari we nawe ntushobo mvuga ati naje kweri ari fo kwihagera naje baze kumfata mu mugongo akari bari ibintu binezereje man je ndiko nci umukozi muri uwo mwanya ejo nanje ni jewe canke no ni Samy ejo ni iciza canke uwundi rero twebwe twaje guca umukozi ngaha anye ni Rukundo TV tugaragaza urukundo kuko niryo zina sivyo rero twebwe ngaha twaje guca umukozi twaje kwa Alice ejo nawe azozi wacu nanje nzoshikirwa uri umusore canke turi mu rugo hari umuntu nyene turindire bwati ni gihe gito oya je ndacara umusore w'umusongati kandi biracari kure oya ntabwo uzi muzi nzobikorera nshobora kwibaruka umwanya wari wo wose kwibaruka uriba n'umugabo bavuga ati kwibaruka
mwumva n'umugabo iyo avyaye urabona iyo umugabo iyo avyaye bavuga ati yibarutse yaba umugore yaba umugabo bavuga ati yibarutse bose Ivyo bintu ari si ibyo bintu nivyo. Ibyo bintu nivyo. Uvuze ngo iki vyata avuze gute Umugabo baravuga ko yibarutse. yavyaye nyene none umukobwa rero vyaratayetewe inda n'umugabo Ni baravuga ati ni umugabo yibarutse bavuga ni umumama. yibarutse bavuga umuryango wa naka wibarutse Ko nibavuga ngo umugabo yibarutse. umuryango wa Jamari wibarutse ariko Jamari bamubwira ati uribaruka uriba Jamari navyaye bamubwira ati uribaruka none suko bambwira ati uribaruka nawe n'umugore wanje bakubwira ati uribaruka twese turibaruka Wavyemeye. umugabo ni wavyara Gusa ntiyibaruka. ubu n'igikore abo umugore abo igikoresho Umugabo aravyara ntiyibaruka. aribaruka mese reka kwibaruka Dogo ni sawa? ni sawa Urakomeye. mubwire Witwa Ndevuga. Witwa nde? izina ryawe utarishoboye ucugenda Witwa nde? Izina ryawe witwa gute? hausikii unaitwa nani Jina lako? I Sema. hajua kumbe nabyaranye n'umukongomani Jamari. Jamari. Reka tubindire ntizire ko nawe kiringo atari kinini kugira tuzi nawe kugukeza. cyane mba ufise inyota yo kuza kunywa iwanje nibarutse uzoheva upfa Madame yibarutse. jewe nimba ari iyo nyota uyifise kuza kunywa nibarutse jewe uzoheva upfa kabisa None muri rukundo hari abakobwa benshi wawe udashaka kuganira n'umwe hama ibintu bikava mu nzira. ubizi gute aho mba ndi hose uri kumwe nanje ubizi gute ko atanumwe tuyaga Agenda kuwe muri rukundo nyene kugira ntuzoje kure. Kandi umva nk'ubu kwera mwibaruse muri abo muri rukundo boca baza kabiri bashaka kuza kubera wewe bakongera bakaza kubera madame. Nta kibazo nzovyihweza nta bema nta kibazo kabisa Nk'umuvuze wubake muri rukundo TV bona nde mukobwa wawe hitamo. muri rukundo TV jewe iryo riracyari banga riri ku mutima Nkwavuze ati jewe kweri mufasha ndamutora muri rukundo wotorane. jewe riracyari banga nakubwiye riracyari banga jewe kubwiyo wanje woza kubibona bigiye ku mugaragaro ukaza kubona ati Jamari yatoye naka mugabo ubuye sinshobora kuvugana Nta numwe wotora ubu. ubu nawe ndabona Kandi bariyo. Bariyo muga rano ufyatu ngori yes nano wenda nazi kweli none batubonye bicaye impande yawe ngori yes hama uyu mwana namubyaranye n'igiti mvise umwana dusa shabanza umurabe mani muri babiri wo mureka guca inbox mu kagari nande cyene narabyaye kandi turi kuri televiziyo Turi kuri televiziyo. Jamari. Nta kibazo twe tuziguma dukurikirana amakuru yanyu turayamenya hafi na hafi. Nimba uri muri fiançailles ni wagira mariage byose tuzobimenya. nta kibazo kabisa bikurikirane nta ngorane fiançailles umuntu ateza kwijamo ko ni bwirizwa ry'Imana tuteza kurangura urumva mu gihe ubu uri umuntu akomeye akwije condition zose uteza kuja muri fiançailles ko twe ntitukira abantu muri copinage twaravuye muri copinage imyaka turayirenga Copinage n'ubuhumbu. n'ubuhumbu urabizi nawe wengira warabuciyemo sana Oya je nabwo nasi. wengira urabizi tugeze muri fiançailles mugabo nzokunzo bamenyesha Urakoze cyane. Turabana tuganira n'abantu basanze mu rubanza baje gushigikira canke gukeza canke gusohora umwana wa Berize. Reka mpere kuri mama ni sawa? ni sawa Mama muganga. Uraryohewe ufise akana? Bose ndaryohewe cyane umuzukuru wa Rukundo TV. Ni umuzukuru wa Rukundo TV. Canke n'umwana wa Rukundo TV. Ni umuzukuru wa Rukundo TV. Abana nabahe ba Rukundo? Umwana nuwo hama nawe n'umuzukuru. Je ndi mama wuwe. Hama nawe n'umuzukuru. Nticyumvikana none. Reka ndavyemere. Samy ni sawa? Ameze neza cyane.
urubanza mwajemo gwitwa ngwiki urubanza sha ntago nzi neza icyo nzi gusa nuko twaje kumukeza kuko bavisa ngo gusimba impanga niko rubanza mwajemo no kuvuga ngo twaje kumukeza ahantu Imana yamukuye kuko burya nibuka umunsi wa mbere jewe ngiye gukora akazi k'ikiganga nibuka umunsi wa mbere ngiye muri maternité mvuyeyo nace ngenda kugurira mama wanje ifana ndamubwira ati mama felicitation cyane baba bavuye kure cyane abakenyezi umukenyezi ari nzavyara akazana umwana muzima Imana ibimukuye ahantu hakomeye cyane so rero twari tuje kumukeza kandi twagomba tubwire n'abakunzi ba Rukundo TV bari bamaze imisi bandika muri commentaire ati Glory yagiye so no kuvuga ngo yari muri konje yimbanye ubu rero mugiye kumubona yabyara ibyo rero turabakunda cyane abagore bose aho muri hose mubawe yabavuga ngo si bya bose turagukeje cyane ku kibondo gishashe uronse n'umuzukuru wa Rukundo TV. Umwana yitwa gutesa Umwana uyu munsi ntabwo wabaye umunsi wo kuvuga amazina y'umwana bategerezwa kuvuga ati umwana yari yitwa kunugo so nari nasose hanze bavuga izina ry'umwana ego nagwaje n'urubanza mwari mwaje muno munsi uko gwitwa mu Kirundi ciza gusora umwana kunanije nari twebwe nka Rukundo TV tari tuje kumukeza kumwibarutsa cyangwa kumuhekereza twaje kumwibarutsa kumwerekereza n'umuryango twaje kumwibarutsa we rero urakuze shaka unandukanirize guhekereza no kwibarusa no gusohora none ndakubaze ivyo byose uri kurambaza uzi ko namaze kubyara kweri ushaka kubimenya canke nawe usanzwe ubizi mbaza ikintu kimwe cyanzanye ngaha ndakigusigurire hama ibyo bindi navyo ugenda ugira ama recherche nawe uzobimenya canke nawe ubanze ugenda uvyare umaze kuvyara hama uzoheza ubimenye mbyare ubwo ngende mbanze nje muri fiançailles undungika kuvyarana nundungike oya uyu ni wabizi numwibiri banga umunyabujumbura uni mtoto wa town uliza ule njana bijua bibi oya Samy nabanze yemera je mu mugwi w'abantu bibaru mtoto wa kinama tunabiyuwa turabana mu gisagara ntavyo tuzi turabanya kinama bazuriya ni wewe babizi nawe navyazi oya navyazi ugenda gute kwira sindabizi navyazi mu gishuko abakinyi ba Rukundo TV muri hagarara ariko gamana shaka kumenya kugira menye ati urubanza rwa runuru chibata jewe oya reka mbaze mama twebwe nakubariye ati twebwe urubanza rwatuzanye ngaha twaje kumwibarutsa umugenzi wacu umukolege wacu Berize nirwo rubanza rwatuzanye voilà okay mwaje kumwibarutsa sikumuhekereza canke okay baraguhekereje umwana baramekereje ibyo nibaza ko bikorwa n'umuryango umuryango warabikoze kandi wabikoze neza cyane ariko ukuntu nabonye bafata umwana bakamusohora bakamushira mu rutaro canke bijya ntibikibaho bijya n'ivya ruguru bijya ntavyo nigeze nkora kene migenzo y'igipagani oya ahubwo y'ikirundi oya migenzo y'Ikirundi sindabizi mwa kuri jewe ntavyo nigeze nkora bamwe tubone tukweretse Burundi nta bindi ego byinshi nawe ducugira ivy'iwawe kugira ngo tumenyereho byinshi vuba cyane je mbusha ndabatumira ni murindi twifuza nkaho uvuze nk'umuntu wakuze narenze ko kurambaza nk'umupetsi nyene agifise imyaka 15 mugabo kuvuze ko bucudutumira aho ni sawa Berize canke Gloria bivana n'amazina umwita wiyumva gute kuba Rukundo TV Burundi yaje kugushikira na boss wawe yari ngaha na boss wanyu yari ngaha urumva ko kana naryohe cyane kubona inzego zose za Rukundo TV nimba ubuzizi bose bari ngaha murabona Samy ngaha n'ubu turacari kumwe turacateramye tukiyaga n'ukuri mfise akanyamuneza cyane gose nabonye akantu bahaye umwana hagiye muhaya ngahe Berize
agaki wakabona akamverope bahaye umwana yamuhaye angahe ati ndazi wacuja kuraba none umwana nk'uyu ntamenya afise bamuhaye igisuguti ntaramenya afise none ega n'igisuguti kigiye ufise amenyo bamuhaye agasugute eka bayina ibisuguti umwana adafise amenyo aragira ibisuguti eka ndakubwira harya harimwo urazi ko ubu inka zitaca mu gisagara kirazira bavunaguye bari kuzana bose arafise arashoboye niko yazavana mo canke akazana impene canke akazana intama nikuvuga yaciye avunagwa ati katunshira umwuzukuru urumva umwuzukuru icarico nshira umwuzukuru ntazabura amata kuko nzosubira kuri tere vuba ntazabura amata umwuzukuru nawe uca wumva nyene ko ari kintu nyene twashaka tumve ko yatanze impene canke intama canke inkoko canke inka nibanga gusa naryohewe cyane nuko inabose ndamushimiye cyane Rukundo TV yose ndayishimiye gose simfise amajambo menshi yo kunovuga vraiment gusa naryohewe nabonye ko ni Rukundo TV nyene Samy yatanze ngahe Samy yatanze byinshi ku yasumbije boss oya yasumbije boss mukuru boss yaje ntitwahorana Samy niwe twamana cyane kuri tere niwe amenya ivyo hanini mba nkeneye igena ari nibungenze yaramye ati beze ntajye ibiharage ntajye nyama mu mugirira umukeke ntajye ibi mu mugirira urumva yatanze byinshi cyane ndikumvuga ivyo yatanze uno munsi ntavyo wabonye baje bikoreye baje bikoreye ni byinshi cyane ndamushimira kuguma umugora cyane umuvyeyi iyo yibarutse birasaba ko ureka kumuvugisha menshi ubu neza na neza ubona Rukundo TV n'ingene tungana n'urukundo dufise ubona ko toza amaboko agaragara twaje twikoreye ibiseke nimbe wowe yacerewe n'akazi kawe shauri yako nubo mu gusubira inyuma nutafata kamera ngo urabe ibiseke twaje twikoreye shauri yako baje bikoreye bashishiriye umugenzo w'ikirundi bazanye ibiseke bingahe bon wewe ndumva ushaka kurara uramenagura inzu uza kurara ivyo aho regeza Ega ngumaje kusangara abantu batanga envelope ugasanga batanze 100 amajana 5 igihumbi oya kandi naho yotanga 100 bivuye ku mutima w'urukundo umutima w'urukundo atandi wo kwiyemera ku muntu nukuri ucu bishimira ivyo nyene urakenguruka gose ntudushime byinshi abo umuntu aguhaye ari kukwiyemera oya umutima utanze ukunda waruvuze gute mama ariko wihweje neza nuko tungana nuko dusa neza na neza urabona ko twe tutangije kweli na karorero natanze mu kukwishura no kuvuga ngo icambere kwanza n'umutima w'urukundo umutima w'urukundo berize turakorana tumaranye igihe kitari gito yadukorana twagomba tunamushimire cyane mu gihe aza kuri tere so twagomba tubibire nibanga mwarabona ko yakina role afise imbanyi ijya mbanyi ntabwo ari bihuzu twashiramo cyangwa ntabwo ari bipopi yari umwana murabona ko yibarutse no kuvuga ngo yariko arakina afise imbanyi kandi ayifise y'ukuri mu by'ukuri ni kuvuga ngo yari umuhizi cyane kandi turishimiye cyane ubingina agiye kugaruka muri team kuko hari gihengeri cyari gihari mwese mwaratubaza cyane kuvyerekeye ati Gloire yagiye hama hari nundi nawe mwama mutubaza mu misiri imbere tugiye kubabwira tugiye kubashira tugiye kumubabwira ahari so turabakunda cyane mushishikare mu kurikirana filme bita Kanyana ama muri commentaire nimba uri umumama nimba uri umupapa urashobora kumukeza urashobora kumwana envelope urashobora kumurungikira n'akantu ko kumukeza nk'umuvyeyi mugenzi wawe canke nk'umukinyi ukunda so no kuvuga ngo ijana n'ijyanga murindi urashobora kumukeza urashobora kubitwandikira cyangwa ukamwandikira nawe nyene kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri page zitandukanye ama nimero zacu murazi ko muzifise ni vyiza kumukeza nk'umukinyi mukunda mu mukeze aravyaye umubebe burya si vya bose turanezerewe cyane Rukundo TV gumigwira Samy nigera azotangura kuboneka mu bikorwa vya Rukundo TV Burundi ndavuga nka filime azoca tangura kubonekamo ni yahe nijyari so kuvuga ngo muri Kanyana yariko arakina sezo ya 3 mugabo yaraheze azoca asubira kuboneka muri sezo ya 4 hama hari nindi filme twari twakoze episode ya mbere abantu barayibagiye cyane yitwa
umubano so no kuvuga ni filme bita umubano agiye kugaruka ndazi ko mumukunda nubwo muvuga ngo filme ziwe ngo arakaza aragizene oya ndazi ko mumukunda rero filme bita umubano sezo ya kabiri tugiye kwisohora izo ari filme nziza cyane agiye kugaragara gukina cyane kuko ubu ivi ko nguvu ndio maana tumuchezesha sana urabizi bugiye umukenyezi afise imbanyi kirazira kumukinisha cyane pako sana zanguka nini mugabo ubu anakiwa na nguvu mpya sana kandi turabashimiye cyane mwese mukunda Rukundo TV mukunda ibikorwa byacu kama ni kasoda kampe si kweli agatoki agatoki mtumanie 100 mtumanie desa nuturengarenga ya Mwe muvyeyi ni sawa kwira yishakira uturengarenga nibaza ko bavyumvise bakunzi nabo bavuga ngo kinanga ibintu bikaze bisa nibaza ko ibintu bisanzwe n'umuntu w'umumama yubashe akina neza akajambo bwira aba fans bawe basanzwe gukurikirana nabo bifuza kugushimira nkuko Rukundo TV Burundi yaje kugupeza noshimira cyane Rukundo TV yaje kunkeza nukuri ni by'agaciro cyane ndabashimye kuko ni byinshi bariko barakora ariko babishyize ku ruhande gatuterejo tuzogende kuri Belize ndabakengurukiye n'ingankerekwa n'abadukurikirana bakomeze gukurikirana ibica kuri Rukundo TV Burundi bavuga ngo ndakaze siko muvuga ubu rero inje naho nari ndi muri konje burya hari byinshi nabandi ko ndiga sinabanicaye vraiment hari byinshi nize ndi ngaha muhira nukuvuga hariho izindi technique nzoshobora gushiramwo mu byo nkora bazoyibona vuba Imana idufashe duhe no kuramba ndabakunda cyane mu misi maze muri Rukundo TV Burundi kintu tazibagira muri Rukundo TV Burundi ni cyahe naho byoshika mukaba mutakiri kumwe ikintu uvuga ati kabisa jewe n'umwana wanje nzomubwira ko ari umugwi nigeze gucamo navuga ko ari iki ndakunda ukuntu navuga mu kindi gute ndakunda ukuntu nyene tuba turi dushira hamwe turi no kuyitere indazi horo bisanga turi muri mudu cyane ndakunda blague za gose niyo ndinganda kumbura cyane ati mbe bashu bari mu biki bariko bayaga ibiki bariko bakina gute ndabakumbura gose bivanye n'ukuntu ba usabana no kugira bibaza garuko nyene byumvikana gusabana Samy ndagushimiye cyane gusa Samy nene we nubona nawe ko bakwiye kuza kuzi wawe nibona ko byari gukurikira abazi no kuvuga ngo ikindi nacyo iyo umuntu Imana imuhezagiye naho nuca wifuza ngo nawe ubicugere ruko ni handi uzobona mugenzi wawe araguza umuduga nawe ushaka kurondera umuduga utawufise ni handi uca usanga uragize ingorane utangiye kubigisa umutanguye iki kandi umuntu havyara Imana kandi havyara kugiye c'Imana iba yateguye no kuvuga ngo Imana niyabikunda bazoza nzo mugabo hari imisi Imana yantumye ku isi ndacyariko ndayikora kandi sizurangirajyane kuri inosi ngo twese tuzogira urugo hari abantu Imana yarimye kuri inosi gupanga amasinema gusa usanga Imana yandemye kwandika amafilme no kuzikina ivy'urugo simo ndani Ego byose birashoboka mama muganga nawe mvuge ngo ryari none aho utavuga ngo ni ryari biraguteye isoni kuvuga urakuze ndakubaza biraguteye isoni kuvuga nuraja muri monopause uracavyara ndibaza bayijamo mu myaka ingahe nayo none kuba utayizi hamuka ukacuvuga ndetse sabe yavuze ngo urakeshi none mama wawe afite imyaka ingahe mama wanje 59 we yakuvyaye yonyene afise imyaka 60 mama wanje mama wawe ni ana wo muri Bibiliya hama jewe Ana yaravyaye ku myaka 80 aho nawe nanje nubu hera ajya ni avaje zikiri ivyo vyaraheze buturi ya preje zikiri naje ndibungenze murindire bantu b'Imana mu kwezi kwa kane ya mahoro utavyaye mu buzima busanzwe uzovyara muri filme
icyo nikundira filime tutavyaye mu buzima busanzwe bakunzi bacu barukundo Uzovyara muri filime kuri biroroshye. kw'Imana jewe ntazovyara mu kwezi kwa kane ntahetse umwana mu kwa kane Dafroza. Muzoca muvuga ati Dafroza siwe kagahanga kiwe akabereka Samy reka blague umushatsi yawe ugize wamuso turagukunda cyane ari abantu bakunze cyane ku gahanga kawe ngene uvuma abantu muri Kanyana so Dafroza ndamukunda cyane ndagukunda cyane kabisa ni umumama amereze neza ni umumama tumaze imyaka myinshi dukorana nawe turakundana rimwe na rimwe turaterana blague niyo mpamvu murabizi cyane ya turagushimiye cyane Simo umujournaliste abazi ibibazo ijana Alice tugushimire cyane ndabashimiye cyane kwigora mwaka tuzogaruka kandi ikindi kiringo nk'iki karibu ezereka imisenyi bavuze itarakwira imisenyi imisenyi y'Itanganiro awe gayewe na ikindi gihe zo biganira ko apana ubunyene urakoze cyane murakoze cyane nawe